Ndabaramukije bakunzi ba Ndaha TV aho muherereye hose nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adronis Promoter, inyuma ya kamera hari Dosha. Uyu munsi rero nkuko mubibona twaje novuga ngo muri bimwe mwari mu mazi imisi mwumva Burundi Nkunda Company. Aho nyare muri Burundi Nkunda Company harimo ibisata bigiye bitandukanye, harimo na Burundi Bwejo. Rero uyu munsi nkuko mwagiye murabikurikirana aho twagiye turashika gufasha novuga ngo bamwe mu bana bari mwirerero. Uyu munsi rero tuje novuga ngo aho ahagiye kubera nk'ico no kwita Conference de Prince kugira ngo tubanze twumvirize kwanza mbega Burundi Bwejo niki, mbega uyu mugambi kubera iki waje, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gumana natwe hama murabona ibikurikira. Tugira amahoro ndibaza muranyumva, Imana yarampezaga ijwi vraiment mvuge amen. Amen. Ego hanyuma imbere ya byose ndashimiye Imana rugira byose yadushikanye kuri uno munsi, na cyane cyane ko ari umunsi novuga ntasubirizwa kuko burya igikorwa nk'iki ni igikorwa kiba gikomeye. Ndashaka kumanza kubidondora ku bashitsi n'abasangwa. Nitwa Ndayiragije Digne Delicia, mwene Ndayiragije Focus na ntagwa birarine. Nkaba nipfuje yuko no subira kandi nkababwira bano turi kumwe, ndazi murabazi benshi sivyo, si benshi ni mwese. Yitwa Masterland izina ry'akazi, numwe mu bamfashije muri kino gikorwa, ndamushimira cyane gose. Uyu amwita Romeo Igwe, president wa Micade Musiciens, ndibaza ko mumuzi mwese, ku buryo jewe nka jewe ku gikorwa novuga nje kubashikiriza uno munsi ntamufise, ndumva yuko ntoba ndashika neza ku ntego y'igikorwa canje. Ego hama uno munsi novuga yuko twoba twuguruye icese Burundi Nkunda Company. Burundi Nkunda Company ni company mwari mumaze iminsi mubona amalogo, mubona kuri WhatsApp, mukabona Burundi Bwejo, abantu bakiyumvira eske ibi bintu nibiki. Ariko Burundi Bwejo uri muri Burundi Bwiza Company. Burundi Nkunda Company. Burundi Nkunda Company rero ni company ije gushigikira ugwaruka, ibibondo, abigeme n'abantu bose muri rusange. No munsi kuguriye icese duhereye ku bibondo aribwo Burundi Bwejo. Ati Burundi Bwejo kubera iki? Tuzobafasha gukuza impano zabo, kuko ibibondo biba bigikeneye yuko bifashwa, kuko twebwe dukuze iyo tubwiye tiririmba ijwi rya kabiri turashobora kubimenya byoroshe, ariko umwana birasaba yuko mutegura kuva kiri muto gushika amenye ico uri kuramwigisha. Burundi Nkunda Company kandi ntiyashigikiye ku bibondo gusa, twarakoze nico twise entrepreneurship, tuzotanga ubumenyi kubigeme, kubera abigeme twese ngaha twumva twogira 50% ku bagabo, ariko ijya 50% twifuza izova he? Izova muri twebwe. Turakeneye kubaha ubumenyi buzobereka ingene iyo 50% nimba koko muyifuza ukuntu mushobora kuzoyishikako. Novuga yuko ari icigwa tuzoha abigeme kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 25, kugira ngo umenye yuko ufise uruhara runini cyane muri kino gihugu c'u Burundi, turetse n'u Burundi gusa no mu mahanga ushobora kuduserukira. Ndahimbawe cyane kuba naherekejwe n'abigeme baserukizi b'intara zitandukanye, ndavuga nka Miss Ngoma, ndavuga nk'umudofine wiwe, hariho Miss Popularity wa Miss Muyinga na deuxième dauphine wa Miss Muyinga, bose bari hano, na Miss Kayanza bari hano, ndibaza mwababonye. Nukuvuga yuko ari igikorwa kizoba atari ico ngaha gusa Bujumbura nkuko benshi bakunye bayibaza ati none ni Bujumbura gusa. Oya, ni igihugu cyose. Rero Burundi Nkunda ni company, kuko murumva yuko irimo gukunda. Burundi Nkunda ni jambo gukunda. Iyo umuntu avuze ati ndakunda Burundi, ndakunda igihugu, gerageza werekane bijya bintu bituma werekana. Ndabeshe none mwese ngaha murafise ikintu muvuga ati murakunda, none iyo umaze kubukunda ikintu ntukivuga gusa, uranavyerekana uko kuntu gikunda. Rero nari niyumviriye kandi yuko buri Burundi Nkunda
twagerageza kurata ibyiza by'u Burundi tubicishije mu mwuga wacu wo kumenyekanisha amakuru dusanzwe dukora. Aho naho tukaba twarifuje yuko tuzobibamenyesha tubifashijwemo na nyakubahwa Masterland. Navuga ko afite abantu benshi bamukurikirana ndazi ko mubizi. Monsieur le Président de musicien murabizi yuko nawe ari umuntu akora ibikora antwaje kuba mpagatiwe n'abantu babiri n'ukuri numva umengo naye mfise ibiro munsi ya senkani nza kumpima tuvuye ngaha ndafise nka kadro je ndavyibaza rero navuga yuko kuri no musuri hejuru twuguruye Chess Burundi Nkunda Company muzomenyeshwa ibiro bikuru vya Burundi Company ejo aho bukera muzomenyeshwa byinshi cyane uno munsi yari just kugurura kugira ngo mumenye Burundi Company niki Burundi Nkunda Company niki igiye gukora ibiki irongowe nande Lidinye Delicia Ndayiragije ari kumwe n'abandi bagenzi we bane harimo Inga Loriela Mishu Miracle na Ismail Niyonkuru nkuko mubazi pana Ismail Niyonkuru ujya muzi ndazi hari abaciye bakanguka boya sujya nubundi kwe yaba ujya ndabizi yuko ariho nivyo ntari kuvugira hano imbere ego hama nkabashimiye cyane gose bivuye bwina mu mutima abantu mwese muri hano kuri kino gikorwa ni gikorwa ntashobora kwishoboza jewe jenyene kuko na hantu henshi nagenda presenta kino gikorwa bose bagaca bambaza ngo ufise imyaka ingahe hashamuga ati none imyaka ni yiri kirabikora tini jewe nyene kaga petite kanyu niko kariko karabikora rero sino vyishoboza ndakeneye imihezagiro yanyu ndakeneye kubako kwanyu ndakeneye yuko mushobora kunyereka imyongi ihuma n'idahuma na cyane cyane yuko mwese muri hano mufise amabanga mujejwe mufise niyo mushobora kunshikana ntimuntererane uno munsi si kuvuga ngo biraheze ahubwo niho tugitangura iyo tuvuze ati turuguruye Icese niho tuba tugitangura rero gukora guhera kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka nyene niho tuzotangura gukora igikorwa cy'abana Burundi bwejo mu kubafasha gukuza impano zabo no mu kubigisha ururimi rw'icongereza kuko iyo turiko turafise amatala nivyo ariko biherekezwe n'amashure yacu meza biherekeje nuko dushobora kuba two kwiexprima mu ndimi zitandukanye birashobora kugira ingufu mu gihe turiko turisigura mu bantu badukurira ego tuzotangurana n'igikorwa cyo kwigisha abana music na modeling journalisme no kubigisha ururimi rw'icongereza nivyo tuzotangurana kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu aha abana bazoza barahurira tuzohabamenyesha ko kugeza kuri ino saha ikigo CCF murabizi yuko cugawe niho twari twatoye ku kibazo kijanye nuko hariho abakozi babiri bahatoye bagwaye ingwara ya corona urumva yuko abana tutobashira en danger urumva ko dutegerezwa kubakingira nkuko twavyiyemeje turarindiriye gushika itariki 5 tuzoba twabamenyesheje aho abo bana bazoza barigira novuga ati ndabashimiye kandi ku bantu bose bakoze igikorwa cyo kugira ngo nshike kuri barya abana bo muri orphelina mabonye ko twagize ibibazo bitandukanye ariko ndasabye ikigongo kuri umwe wese kuko murabizi yuko ikintu kidahinduka ari jambo ry'Imana gusa abantu turahinduka n'ibintu bigahinduka no musi turashaka kuba twateguye ibikumbura Imana ikaba yashatse ko dukora ibindi turashaka kuba twateguye gukora ibiginye ugasanga hakozwe biriya ariko jewe ico nemeza nuko atakintu kibera ubusa nta kintu kibera ubusa iyo habaye iki nuko haba hariho iyindi ntegura Imana yatanze kugira ngo ibintu bicaha canke hari sinobarandira cyane ni jambo ryo kugurura Burundi Nkunda Company iyo kenshi nkavuga ati yuko je ntari CEO abantu benshi barambaza ngo none si uri representer imbere y'amategeko ego ndi representant imbere y'amategeko ariko sindi CEO nabo sinzi ariko ndi representant wa Burundi Nkunda ego novuga yuko umutsi muzumva Burundi Nkunda muze mubona mwishusho ya Dinye Delicia Ndayiragije ndabakunda cyane abamenyesha makuru bagenzi banje mwakoze kwitaba buno butumire ndakunda abavyeyi banje cyane gose cyane birenga yuko muvyibaza ndakunda abantu bose abamama abapapa aba oncle abatante bose bari ngaha abagenzi n'inshuti zambaye hafi muri kino gihe kitoroshe ndashimira Madame Jolene ndashimira JC Production niyo mvuze JC Production hari abantu baca bibaza ngo mvuze umuntu ico mvuze ni je ndakizi ariko iyo nyubakwa yubahwe kenshi ndashimiye King GMTV ndashimiye amateleviziyo yose ari ngaha yashoboye kumfata mu mugongo ayari kuri basha na yatariko ndibaza ivyo ntaco bitwaye kuja TV ndabakunda cyane gose
Imperial n'abantu benshi ntashobora kuvugira ngaha aba Miss b'intara zitandukanye abashoboye gushika n'abatashoboye gushika mwese ndabakunda fasha nawe warafashijwe n'abantu bafashije gose ndabakunda cyane gose donc sinabavuga mwese ngo ndabaheze kuko muri benshi mu nkunda munshigikira ntashobora no guhereza hano ndashimiye na komite yafashije muri runo rubanza murabona ko bariko baritanga kanatsinda barashajije nibaza murabibona nongera mvuga yuko nshimiye ibibondo byacu ko byatwitabye ndabakunda cyane n'abana bangamburukiye muri byose sorry ndumva yuko no barandira kuko ndafise ukuntu ndi mfise ama emotion gose ariko murakoze cyane katugarukirize hano ndabashimiye cyane kwanza kubona mwitavye ubutumire bwa Delisa jena ndamwita double D kuko dinye Delisa byukuri nabaye impressione cyane na initiative yagize ko nanje nk'umujene nuvuga ko mwitaho bijanye na empowerment cyangwa iterambere ry'ugwaruka cyangwa umwigeme muri rusangi nawe usiri ko byukuri numva ko ari initiative nziza cyane mu byo shoboye bike mu bumenyi mfise mu kapasite zose mfise no mwunganira gato kugira ngo nawe kuhaje kuko kenshi ari gihe benshi dushika intege mu ntangwe iyo turiko twubaka ibintu ariko tukadishibwa n'utuntu duto gusa abantu bari kuduha atakiguzi bisaba nk'akarore nka courage n'ijambo courage felicitation amajambo mwe nayo yo gutera intege umuntu wagitangura abaringira akamaro cyane kuko biratuma yiyumva cyane muri bakoma yuko by'ukuri umugambi arimwo uri right canke ufise icyerekezo cyiza kuko iyo muratanguye abantu bakamuca intege ati ntawe uzoshika ufite umwanya wawe kugira ikibazo ko biratuma atakara mu rundi aho byiza umuntu yoshigikirwa ahubwo nimba akagoramye gatoyi agahanurwa ariko novuga canke akunganirwa canke agashigikirwa kugira ngo ibintu bibe byiza mbonera n'akaryo rero apara yo kumukeza no gukeza ino initiative nziza yagize ko kwankuraja abajene bari ngaho kumara turi benshi kuko nibaza ko igihugu kiyadukeneye ubundi badukeneye ko nibaza ko nabandabivuga cyane aba bavyeyi bacu indogozi zacu n'abandi bose bariko barasa n'abarengana kuko n'urunganirwa rwa kera kandi iyo umuntu avutse arakura akaba umugabo agasaza akarengana niko Imana yabitegetse nkatwe rero tukiri muri middle range canke tukiri hagati nk'ugwaruka twese turi hano nibaza ko dufise avantage nziza yo kwiyumvira natwe mu myaka 2025 ikintu twabari igihugu cyacu nk'Uburundi mu bumenyi dufise mu matara dufise reka n'ubungubu dufise kuko zingubu dufise n'ubumenyi n'ibikazo igihe bihera dusaza bifore ko tubikoresha muri kino gihe tukiri bato dufise izo nguvu tube productive tube creative tube collaborative dukorane hagati yacu dushigikirane uraza ko ari shono wahanura mwese kandi ndifuza ko mwese muri hano muzadutumira tuza namwe kugura amashirahamwe yanyu twakeza canke twakeza nk'uko nyene mwugura amashirahamwe mu bisata bitandukanye unyumva ari muri youth empowerment na women empowerment ubundi ndashaka kuzana ibindi bantu bikora abafakazi ibimuga ubumenyi ubuvuzi nibaza ko amasektere adukeneye nk'ugaruka akiri menshi akiri bavuga ngo akiri vierge niko bavuga ashari menshi so nahacu rero gufita ama opportunity dufise kugira ngo tube abantu bari productive tuve mu bukene nk'abajene kandi tubukuremo n'abandi tuve no mu bujiji tumenye ubwenge tumenye ubumenyi tugire uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu mwakoze merci beaucoup kundo n'ubumwe mu barundi n'abarundikazi jewe ico novuga nuko iyo umurundi cyangwa umurundikazi yafashe umwanzuro wo gukora ishirahamwe agahuza ivyumviro vyiwe n'ivy'abandi kugira ngo iki gisata cyangwa kiriya bishobore gutera imbere twese nk'abavuga gihugu twategerezwa gushira mu kuboko kwacu tukamufasha kugira ngo icyumviro ciwe gishobore gushika ku ntambwe aba yiyumviriye jere nk'abandi
ndakunda abantu bagiye hamwe bagashira ingufu zabo hamwe kugira ngo bateze imbere iciyumviro iki cyangwa kiriya, na cyane cyane mu gihe icyo ciyumviro kiraba ugwaruka. Jewe nararezwe n'igisata c'abanyamuziki, kirandera kirankuza, novuga yuko aho ngeze uno munsi ku myaka ndiho nivyo naragize amahirwe, abavyeyi baranyigisha, mugabo amashure ayasanzwe nta kintu kinini yamaye. Ndafise ubwo bumenyi nakuye bwo gusoma no kwandika mu ishure n'utundi tuntu, mugabo icyagiye kuntunga mu buzima n'umwuga wo kuririmba. Umwuga wo kuririmba rero warantunze, urangeze ngaho, urambeshejeho, n'umwuga nkuko ndiko ndabivuga n'umwuga. Rero numvise yuko hari umuntu ashaka kwigisha abana kuririmba, ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane, kuko abenshi twagiye turagenda turonka ubwo bumenyi mwibarabara, kuko abavyeyi bacu ntibigeze batahura yuko umwana yomenya kuririmba byogira bimushikanye. Uno munsi turabivuga, turababera akarorero aho dushoboye gushikana, kugira ngo abavyeyi babone yuko umwuga wo kuririmba nta utaniye n'indi myuga, ungana n'imyuga yo kubaza, ungana n'imyuga novuga yo kurima, kuko nta mwuga udakize kiretse umwe gusa wo kuroga. Rero novuga yuko umuziki uranagoye, kuko nta shure na rimwe nari bwumve ryisanzuye rivuga ati reka twigishe umuziki, kuko ni ikintu kigoye. Umuntu wese umenga ariyadukiza akaja gukora ivy'umuziki atahabikuye. Rero ko hariho abantu bavuga bati reka dufashe ugwaruka gushobora kwiga umuziki, jewe ikintu nubasaba gusa nuko twobaba hagufi, ari iki cyangwa kiriya gikenewe, kuko mu kwiga umuziki hariyo ibikoresho bikenerwa. Barakenera kwandika, barakenera kumviriza, barakenera n'ibicorarangisho bimwe bimwe. Ari byo dushoboye kuronka tukabibaha cyangwa tukabibatiza, kugira ngo bashobore gukora umugambi biyemeje, ugwaruka rukure ruzi icari cy'umuziki, niba utore mwibarabara mugo bawutore kubawuzi. Nta kindi norenza ko rero, reka ndabasabe mumfashe tumukomera amashi kuri iki cyumviro kandi gishitse. Murakoze.